Mu gihe irima ry'agatasi ryatanguye mu Burundi, umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Nkurunziza Denise kuwa 8 Gitugutu 2025 yazindutse mu bikorwa vyo guteragira mu mirima ibegukira iri mu Rutanga, aho ni neza na neza muri zone ya Kashikanwa, komine Tangara. Mu gitondo nazindukanywe no kuja mu mirima muri no rima ry'agatasi, mbera benshi bariko barateragira. Nanje nazindutse guteragira, nubwo hariho nivyo twamaze guteragira imbere kandi biriko biratera bikura. Nk'ibiraya twaramaze kubiteragira kuva ku mvura ya mbere, ubu biriko birakura bimeze neza. Kino gitondo naco nazindukanwe no guteragira ibiyoba. Nanje nifatanije n'abandi bene gihugu muri rino rima ry'agatasi, kuko Imana yatugiriye neza ikaduha imvura, n'ubuntu twagiriwe. Hariho ibihugu bitagwamwo imvura, ariko twebwe Imana iriko iragwisha akavura mu gihugu cacu. Twebwe rero duca tubivyaza umusaruro. Imirima twaragiriwe ubuntu turayifise, uyu n'umurima munini nyakwigendera Petero Nkurunziza yadusigiye. Rero ntitwahevye kurima nkuko yabikunda, turacari mw'iragi ryo kubandanya kurima. Imirima irarimye, hariho ibiterwa bitandukanye nkuko namwe mubibona. Iki gitondo rero cari cyo guteragira ibiyoba, nivyo vyari biramukiwe, ariko hariho ibindi tumaze guteragira biriko biramera, hariho n'ibindi tuzobandanya guteragira. Ibigori biri mu byo duheruka gusoroma. Rero aho twasoromye ibigori ntitwoca tuhashira ibindi biterwa, twabanje kurindira hatekane haruhuke, hanyuma ubu turiko turatera ibindi bigori. Kumbure tuzobitera mu nyuma mu kindi gihe, ariko ubu turiko dutera ibiyoba, ibiraya cane cane. Twebwe hano turiko dushimikira ku biraya, ariko n'amavoka. Amavoka yo twaramaze kuyatera, ubu ariko arakura nkuko muza kubibona, ubu ariko arakura, ariko araduga. Twaritabiriye akamo yuko ivoka nyene rikwiye kwitabwaho, ikawa nazo nyene twarateye. Hariho izo twateye imbere zimaze kwera, ariko uko batera akamo natwe tubandanya kongereza inguvu, tukabandanya gutera. Rero turashishikara n'ibiterwa bitandukanye, turiko turabishishikara tubishize kumwete. Burya kurima ni ku neza yacu, nkuko nyene dufise umugenzo mwiza kuva kera twari dufise wo kubanza gusengera ivyo dutera, turabanza tukabisengera. N'ubu mu gutera ibiyoba twabanje turasenga, kuko Imana niyo igwisha imvura, kandi dushize mw'ivu. Ibibera mw'ivu ntavyo tumenya, Imana niyo imenya uko ibigenza. Nico gituma tubishira mu maboko y'Imana kugira ngo bize bikunde turonke umwimbu mwiza. Hambavu y'imirima, uwo muvyeyi asanzwe anaserukira imbere y'amategeko ikigo Fondation Ubuntu, kuri uwo munsi nyene yakurikiranye uko ubworozi bw'ibitungwa hatungiye ko bwifashe. Aha twovuga nk'inkoko, intama ndetse n'inka. Uretse n'ivyo n'ibitungwa navyo nyene tugira tubirabe mu kanya. Navyo nyene umuntu abaje kuraba mbega bimeze gute, gutuma kati nkeneye inkoko imwe, nkeneye impene ni kimwe, ariko tuba dukwiye kuza turaraba uko bimeze kugira ngo nyene dushimire Imana ko bibandanya kugenda neza. Akaba yaboneyeho gutera intege abarimyi bari mu bikorwa vy'iteragira gukomeza ikivi mu ntumbero y'uko umurundi wese ahari aronka ico afungura. Ndateye akamo abarundi bene wacu, murazi ko dutunzwe n'uburimyi ahanini. Nabize kumbure batonda mu mabiro yabo, nabonye n'uburimyi buragaruka bukabagirira ikimazi, kubera baba bategerezwa gufungura. Numva notera kamo abarundi bose aho bari mu gihugu cacu, aka kavura kaguye basohora imbuto, ntibapfunya amaboko. Upfunya amaboko mu gihe cirima bica acapfunya n'amaboko mu gihe ciyimbura. Ni ku neza yacu, burya dufise ivyo tufungura. Abarundi nibo bayamaze ngo mu nda harara inzara hakavyuka inzigo. Burya tudafise ivyo dufungura n'umutekano cobura. Rero turimye tukorora bizotugirira ikimazi, tuse turaronka ivyo dufungura. Rero ikidukwiriye nuko twoshiramo umwete muri ibi vyo kurima, tugashiramo umwete
hariho imyavu basigaye bakora muri kino gihugu bakaza barayiduha tukayikoresha, imirima nabonye ikimera neza, hanyuma tukagira umwimbu mwiza, tukaronka ivyo dufungura biduhagije bizodushikana kurindi rima. Ivyo bikorwa akaba yabirangije mu kugendera imirima itandukanye iri muri ico kibanza.